Ndabaramukije mwaramutse canke iriwe bivaye naho muri ndizera ko mumeze neza. Jewe nitwa Dative ku batanzi. Hanyuma nari maze igihe kinshi nshaka gukora iyi video ntabura ukaje mugabo uyu munsi Imana ishimwe ko byashobotse ko ndayikora. Mugabo imbere yuko mvuga ikintu nshaka kuvuga muri iyi video, je vais commencer reka ntangure n'akahistoire gatoya katumye nimvira ko iyi video. Mu minsi iheze nari nshatse kuduga nyene ruguru bisanzwe hama ndaja kuri Kotebu. Nkuko benshi babizi ushatse kuduga ufata Probox uja kuri Kotebu hama wana kuri Kotebu abantu baba badandaza ibintu tantine gura ikaranga iki je ndagura akaju aka energy nshaka kunwa n'abandi baragura ibindi bintu bashaka kunwa muri Probox twarimwe hama turaduga tuduze nyene tugeza imbere mbona umuntu umwe twari twicaranye areje kunwa ndabona ko yuguruye ikiyagira gati agacupa cenda musaba ni sawa ni pardon urashobora kungabira ugacupa hama umuntu nshavuga nana kimwe akira hama tumaze umwanya arambwira kandi ngo sister ngo mbabare ariko ngo je ngo vyanse ko nihangana ngo bashaka kubaza ikintu ndamubwira nta kibazo acambaza ngo nawe ugacupa ngo ushaka ugakoze iki ngo uradandaza ibintu ukenera uducupa candamubwira yaha ntinanse kugata gusa nindaza kugata dushitse muri ahantu muri poubelle hama nyene bice bikreye ikiyago muri iyo modoka twarimwe abantu bicaye ngo assista nawe ngo uyu musista ngo wese tutegeza kubukorana n'abazungu ngo baramaze gukoropa mu mutwe. I was like okay, kudati ibintu mwibarabara n'ibintu by'abazungu like kugira isuku kuba message public n'ibintu by'abazungu ndikawosha hama uwundi mukanya kurikira acavuga ngo reka shashi sanga ivyo nivyo kunda nga mu Burundi ngo abarundi ngo ivyo bintu ngo nivyo kunda ngo hasi mu Rwanda rega. Okay, navuga okay encore harasubiriye kandi si mu Rwanda urumva mu Burundi niho dukwiye kwama duti ibintu mwibarabara urumva hari n'izindi histoire nyinshi ndabizi benshi barabizi ukuntu mu bindi bihugu bimwe abantu bafite discipline yo kudati ibintu aho babonye mugabo twenga mu Burundi ukamengo like mu mitwe yacu ntibirimo. So ino video ndayikoze kugira ngo sabe by'ukuri abantu bose murirabye twebwe nk'abarundi twige ku sinzi ko ngo kigira isuku mugabo kuba les espaces publics z'abarundi bose ahantu abantu bose baca kubera iyo tuduze urejeje kurya umuhwi urataye hanze urejeje kurya amatunda urataye hanze urejeje kunywa ikintu urataye hanze ibyo ama plastique byo tuvyihoze ni yindi nivo ibintu byose tunyoye dutahanze imihwi ibintu byose kubera iki twege nk'abarundi utofata igihugu cawe c'u Burundi nka chambre yawe par exemple kubera iki udashobora kureka guti ikintu uvuga ati ntegereza kugira isuku ahantu kuko ni muhira ni wacu ni Burundi. So ndabibona turi kumwe n'abagenzi muri ville haka no kose urumva dufite tendance yo kwamaduta. So ndabizi yuko ino video itazoshikira abantu bose uganda gusabe vraiment wowe uri kurayiraba ngo uravye iyi video ugerageze wishe iyo routine kumva yuko ikintu cyose wejeje kunwa udakwiye kugitaho ubonye ukwiye kwigumana ukagita muri wanyu. Ndabizi muri turase problème peut-être ama poubelle publique dufise ari ahantu henshi mugabo basikigumana uraza kugita hanyuma nukuri tugira iyo routine twumve yuko uburundi tukiye kubugirira isuku atari gisagara gusa twumve yuko atari ibintu biri normal ko amatugi ibintu tukabita ahantu hose tubonye ko ni ibintu bituma haba umwanda ibyo kuvuga byo protection de l'environnement byo n'ibindi bintu ama plastique tuyataho tubonye kandi nibaze ko ari discipline navuga gute nakamenyero kabi dufise nk'abarundi rero ndabasabye wowe wiravye ugire effort wihe guhera uyu munsi ingingo uvuga ati je vraiment ikintu mejeje kurya ikintu sinzosaba ugita mwibarabara urondera gapubere ugitemo ugirira isuku usuppose nkuko nabivuze ko mava ko ari muri chambre yiwawe. Voilà, nivyo nashaka kuvuga. J'espère ko bifise ico bikumariye wowe waravye video hama ndasenga kugira ngo niba ugira utakantu wowe waravye video uzoca uvyuvuga ati yo ifoko ndabireka kugira ngo igisagara cyacu kibe clean igihugu cyacu kibe clean tube nk'abarundi twebwe nk'abarundi tube discipline kuri ico kintu ca propreté canke c'isuku. Ndabashimiye mwese muravye video ndabakunda mugire umunsi mwiza hama mu bandaye muronirwa mu vyo mukora byose. Bye.